uku ibintu vyari bimeze kuri katedrale Regina Mundi. Aha hari mu gihe abarundi bibuka imyaka 61 umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Mu nkuka y'imisa yasomwe na Musenyeri Gervazi Banshimiye-Ubusa yatanze impanuro ku barundi mbere no ku ndongozi z'igihugu. Ico rero umwana igomba ayatwiga kw'isi nubwo twoza turamenya umugambi yatwemeye maze tumaze kumenya tukaburangura ugomba tumaze kubizirikana ntawe Imana yaremeye gusa. Imana muri umuntu yamugeneye yomara kuri iyi si yimarira wenyene no kandi akimarira n'iyi si. Ico Imana igomba kandi nuko twokwama twihezagira kandi duhezagirana hagati yacu. Dushobora guhezagira Imana uri kuravumagura abandi, uri kuravugara kubagirira nabi. Imana ihezagirwa iyo ibonye turiko turahezagirana hagati yacu mu kubana mu rukundo kuko yabitugeneye, aho kwama turondera kugandagurana twibaza kugira tworonka amahoro. Bakozi b'Imana, igisonga ca mbere twumvise ni intango gusa y'ikete ryiza cane Pawulo mweranda yandikiye Abanyaefezi. Yabandikiye abasaba hakuru ko abitwa ko batowe n'Imana batogira agatima ko kwigungana iryo teka ry'ugutorwa, ahubwo ko bomenya kubisangira n'abandi, ntibinube canke ngo bakumire abandi ngo nuko bari mu bihugu n'intara vy'abapagani, kuko Imana yategekanije kwegeraniriza bose mu mwana wayo Yesu Kristo. Umugambi w'Imana tuze turavyibuka nuko abantu bose bokumva ko basangiye gupfa no gukira, maze bakitwararika gusabikanya. Kumenya gusangira n'abandi ivyo ufise bitangurira kumenya gusangira iteka n'abandi, kumenya yuko n'abandi bafise iteka nk'iryo ufise, ukirinda rero kubakumira. Gutyo niho ushobora kubona ko bose bakeneye ukagenda ubagana, kuko ubona ko mwese musangira iteka mwahawe n'Imana imbere ya vyose. Iyo niyo nzira nziza y'ukubuza inyinamuvano y'agatima ko kurondera kugandagurana ngo dukuranemo. Bakozi b'Imana mwese, no mu nyigisho za Yesu Luka mweranda nashikirije inkuru nziza twumvise, hariho impanuro zitari nke zodufasha kuba abantu nyabantu bashobora gutera iteka abantu bagatera iteka n'igihugu nk'aba babaye ingirakamaro mu gihugu cacu twama turiko turibukana incubahiro. Muri rusange z'inyigisho zo mu kigabane ca 11 co muri Luka umwanditsi w'Injili, izi nyigisho yazerekeje ku migwi ibiri: umugwi w'abafarisayo n'umugwi w'abari abigisha b'ivy'Imana vyakomoka kw'itegeko rya Musa, ibitabo bimwe bimwe vyita abanditsi, ibindi bikabita abigisha. Mugabo ari abantu banonosoye ibintu vy'Imana bahereye kuri ya mategeko Musa yari yahawe n'Imana kuri Sinayi. Iyo migwi yompi, baba abafarisayo, baba abanditsi canke abo bari banonosoye ivy'Imana, yari ico yari ihuriyeko nuko yari iy'Abayuda. Nitubimenye rero kandi tuvyirinde kudakora ico babwirizwa gukora kuri ndongozi, si ukwihemukira gusa, ni no guhemukira abushinzwe. Duhereye
nicyo babwirijwe kutwigisha hamubwira uti ndakwita ngo nyene ndabwoge n'intogorora ndogorora n'intogorora mugabe igihugu kirogorora udafise uwo mutima wamubwira ngo kizima atanabi niko ndakora atanabi uriko urakora ico uriko urakiza niko tubwirizwa kuza turibaza iyi ndongozi ndakoze ico yabwirizwa navuga ngo mu by'iterambere ntiba yihemukiye gusa kuko nayo nyene ikuriramo iryo terambere iba inahemukiye cane cane abishinzwe bari bakeneye cane iryo terambere barifashijwemo n'indongozi kuko nariko ndabivuga nico gituma mu kwemera kwacu kw'abakristo ariko nibaza ko n'abana b'uko nyene twemeza ko umuntu acumura mu gukora inabi no mu kudakora iciza yabwirizwa gukora kandi byose n'amabi masa. Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe Iprona ati burya kwikukira mu by'ubutunzi nabyo birakenewe kuko bigabanya agasuzuguro. Yari umuntu akunda amahoro ariko kandi yakunda iterambere ry'igihugu. Uno munsi rero abarundi aho hari amahoro twosaba ko bokurikiza iragi ry'ubukomezi bikorwa cyane cyane biriko birakorwa mu makoperative kugira ngo Uburundi buve mu bukene. Ukwikukira yipfuza nyakuri kwari uko abarundi bikukira mu by'ubutunzi. Burya umuntu ataco yiha abantu baguma bamugenderako rero kugira dukomeze ukwikukira yazize bitugume dusabiriza kuko ibihugu bimaze gutera imbere byo biguma biducinyiza mu bundi buryo uko duha imfashanyo ziciye mu byo badusaba tubanza kwemera ariko twitejeje imbere tukava mu bukene tugatera imbere mu by'indero ndizera neza ko ukwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore yipfuza tuzoba tugushitse ko bikwiye. Igihugu cyacu murazi yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore amaze kugandagurwa igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi cyane abantu baragandagurwa abandi barahunga maze mu Burundi haza ingendo mbi yo kurya ibiturire ingendo mbi yo kwihorana mu gihugu rero no munsi aho turi kuva abarundi bamaze imyaka bavuye mu rwano intambara umukuru w'igihugu ariko arashira imbere y'ubutungane intambara yo kurwanya abagira ibiturire kugira ngo abadasigana tuguma tuyishigikiye uno munsi rero aho tugeze ntitwovuga ngo ibiturire uno munsi ntitwovuga ko ibiturire byavuye mu gihugu ibiturire biracariho ubutungane buracakenewe gukomezwa ariko niyo ngendo iriho ni igikorwa rero cya buri munsi cyo gituma dushigikiye nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu mu ngendo ariko arakora no kugira ngo ubutungane no kurwanya ibiturire bibe ukuri mu gihugu cyacu kuko bitagenze uko ukukira Rwagasore yarondeye ugutuma abarundi babaho mu mahoro yarondeye nta shumikiro byo babifise. N'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Pierre Claver Nahimana yagize rero icyo ashikiriza mu gihe abarundi bibuka imyaka 61 umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Twihweje ibyo Rudoviko Rwagasore yakoze kenshi dukunda kuvuga yuko yaduhaye ukwikukira ariko hari ibindi ayandi maragi burya yashimikirako bindi bikorwa yashimikirako n'ibindi yavuga yarondera Burundi bikomakomeye nk'umuri mwe tutibutsa nk'ibyerekeye guteza imbere igihugu cy'u Burundi abicishe mu makoperative ibyo yarabyigishije cyane gose arigisha abarundi kuja mu makoperative kandi birakomera amakoperative arajaho none raba nubu na leta zihari ubu zivuga ziti amakoperative ibyo byavuye kwa Rwagasore ngo yabyigishije cyane gushika nubu abarundi bavuga bati turashaka kwiteza imbere mu makoperative. Ibindi yakunda gushikiriza ni ibibazo byo gukunda igihugu. Gukunda igihugu yaratanga inyigisho nyinshi cyane gose zo kugira ngo abarundi bose baje hamwe barengere ivyo boba bapfa baje hamwe igihugu bacyubake bari kumwe. Ivyo yarabikoze kandi abarundi igihe kimwe baravyumva. N'ubu murumva yuko ivyo byo gukunda igihugu bikigishwa. Hanyuma kandi n'ibindi yavuga neza iyo twumvirije ibyo yavuga urumva yuko yavuga ati abasahuzi abakorera n'ab'igihugu
bateza guteshwa bate. Ni ukuvuga yavuga ati tugiye gutunganya igihugu neza, tugiye intwaro nziza. Ivyo yarabishimikira ko cyane, ariko turavye muri kino gihe mbega byarakunze. Nicyo kibazo nkumbure mu bajije, byarakunze kuko hajya yari intango urumva ko bace bamwishe rero haca izindi ngorane. Nkumbure byarasubiye inyuma gato igihe bamwiciye, ariko izindi ndongozi zagiye ziraza n'izihari muri kino gihe baravuga bati ni ngombwa intwaro ibereye itsimbatare. Ibyo turabibona muri kino gihe, naho hari ingorane hirya no hino, urumva yuko iryo rage ry'intwari ibereye ritigeze ritakara, tuguma turikurikirana. Rero hari n'iragi ryerekeye ukwigenga k'umuntu wese, cyo twita liberté. Ibyo navyo yaravyigisha, tukabibona cyane cyane mu byo yakoreye ukwikukira ku Burundi. Ivyo nibyo novuga bikomakomeye mu iragi yadusigiye. N'ubu abarundi duhamagariwe kuma tuvuga tuti ibyo bintu teza kuma tubigwanira bigatsimbatara, n'ahandi ho twoba tumuhemukiye. Thank you.